Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye mwe mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza umunsi ku munsi kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Ndabaye kaze rero bivanye naho buri umwe wese ari yoba mwe muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitanu zose zigize igihugu mu ndinganizo nshasha abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi abari mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini ari ku mugabane w'Afrika ndetse no makungu ya kure mwese ndabakengurukiye ko tubana umunsi ku munsi. Ni ibintu bitoroshe hagati ya Eklezia Katolika ndetse na leta ya Perezida Varisito Ndayishimiye. No kuvuga ko Eklezia Katolika iriko irarebana ribi n'ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye nyuma y'itangazo ryaraye rishizwe ahabona rinegura intege nke za Ndayishimiye na naho ntuye muri bihe bidasanzwe igihugu cy'u Burundi kirimo kiracamo cyane mu gisata c'ubutunzi. Ivyo vyavuye mu nama idasanzwe abasenyeri ba Katolika yabaye mu ntango z'uku kwezi kwa ruheshi mwaka wa 2026 aho baganiriye ibitari bike badasize inyuma ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi muri uno mwanya. Tukanabibutsa ko kandi mu mwanya uheze leta y'u Burundi yasohoye itangazo ibinyujije mu kigo kijejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi Oberi bavuga ko ibikorwa vya Eklezia Katolika navyo bagiye kuja barabitangisha amakori ndetse n'amatagisi. Mwitangazo ryabo basenyeri ba Eklezia Katolika barashima ukungene mu gihugu umutekano n'amahoro vyifashe mbere abanyagihugu bakaba bari mwiyimbura naho bagira ko banegura ko umwimbu udashemeye kubera imvura n'ikena ry'ifumbire. Mwidonido inama abasenyeri ba Katolika irarazwa ishinga n'abarundi baguma bagenda mu bindi bihugu kandi ari bo boshoboye gukorera igihugu. Abasenyeri bagatanga uturero kubigisha n'abaganga. Abo bihebeye Imana bagatomora ko abo batabakomoka babitumwa nuko batagishoboye kubeshwa n'imishari isigaye mito ugeranije n'iduga ry'ibiciro ngaha ku masoko mu Burundi. Abasenyeri kandi baririnze kuvuga ko n'abasirikare bariko baratoroka ku bwinshi. Abepiskopi ba Eklezia Katolika baranegura kandi ukungene ibi bintu vyinshi biguma bibura mu gihugu. Aha batanze uturerero ku bitoro, imiti, izimba ry'imfungurwa n'ikena ry'amabarabara. Inama y'abasenyeri iranagaruka kandi ku ngeso yo gutangisha interano z'imigambwe ku bantu batari mwiyo migambwe. Aha abasenyeri ba Eklezia Katolika bakabona ko uku arugonyanga ingingo y'75 yo mwibwirizwa shingiro ryashizwe ahabona mu mwaka wa 2018 ivuga ko imigambwe myinshi yemewe mu Burundi. Sivyo gusa kuko baraneguye ibikorwa bimwe bitunganywa ku munsi w'Imana bishobora kubuza abakristo kuja gusenga kubera bategekwa kubijamwo. Abasenyeri bakabona ko ababasivya mu misa baba bakwegeye abakristo kutubahiriza itegeko rya gatatu ry'Imana. Kuri abo batangisha interano ku gahato hamwe n'abatunganya ibikorwa bisivye abakristo kuja gusenga ku munsi w'Imana, abasenyeri ntibashoboye kubavuga mw'izina ariko ngo nta bandi atari umugambwe CNDD-FDD utunganya cane ibikorwa vyayo ku munsi w'Imana ndetse n'ibindi ibikorwa bigiye bitandukanye abategetsi bagendera intara n'amakomine bitandukanye bagasivya abene igihugu mu bikorwa bitandukanye harimo no kuja gusenga. Abasenyeri barashimira leta ko iri kirahimiriza isuku mu gusiga gasima imbere y'amazu ariko bakibaza ko iki gikorwa kidashobora gusongera isibe ku banyagihugu baba bari mu basanzwe bakenye eka bakanagira impungenge ko ivyo bikorwa bitazuhava bigira ingaruka mbi kubidukikije. Si ivyo gusa uko abasenyeri Gatolika baterana ivyatsi n'ingendo yibonekeza mu Burundi aho abantu batogwa ari biziga ntamenyekana babishe canke icabishe bakanegura bivuye inyuma ingendo y'ubutungane bugumiza mu nyororo abawurangije canke bamaze kwezwa. Bamwe bati ese buca Reverendo Ndikuriyo yiyamamura canke azokwinumira. Iyo amatangazo mwe na ya Eklezia Katolika sohotse benshi tumenyereye ukunze kunegura adaciye ku ruhande kw'ibintu biba bimeze mu gihugu atana kimwe basize inyuma. Ivyo vyiyumviro rero vy'abepiskopi birakunze gutera ubwoba batwara bigatuma baca batangura kuboroga nk'uko omenga abasenyeri bavuze ibinyoma. Mu kwidoga Burundi bufise abanyepolitike batagira isoni kuko ntibigera berekana ukungene buri kimwe vyashikirijwe ari ikinyoma. Iyo utukanye canke kidoga ariko kananirwa no kubeshuza ngo bawimaramaje kabiri nkuko benshi mu bazi vya politike ndetse n'ingendo y'abanyepolitike ubwabo babisigura. Uko tubimenyereye y'abepiskopi bajeje gusohora amatangazo yabo baca bashira umunwa mwivu kuko muri filozofi bigishwa baratahura cyane imvugo y'umwanditsi yavuze ko agaciro ariko gakomeye kurusha ibindi kuko ibisigaye vyose ngo biba bigoyagoya. Yamara mu banyepolitike bo muri CNDD-FDD ibyo muri iryo tangazo baravyidoga bukira bugasubira bugaca
bobo ntibaratahura uko bagoma bavyidoga kandi batariko baranabibeshuza baba ariko ngo baremeza ko ubutumwa bwabashitse mu misokoro nk'uko abasenyeri bari bavyifuza. Ngo n'ubutumwa benshi bazi ko bwaguye abategetsi batandukanye. Benshi mu Barundi baramenyereye ko abasenyeri baneguye CNDD-FDD citegeko mukuru w'umugambwe kuva mu gacerere. Ngo arya bisigura ko muri CNDD-FDD batahura ko amajambo y'abasenyeri atari ukunegura ubutegetsi ahubwo ari igitero kidasanzwe ku mugambwe wabo babita mwiza. Ariko mu vy'ukuri abasenyeri harya baba baneguye ubutegetsi gusa. Ubutumwa babugenewe ahanini umukuru w'igihugu n'umushikiranganje we wa mbere, bo bafise ububasha bahabwa n'amategeko bwo kugorora ibigoramye. Kuba Ndayishimiye ngo ashobora guca abwira umukuru w'umugambwe kuja gutukana nabwo n'ubutumwa bukomeye cyane. Ngo bisigura ko ubutegetsi bwizeye ko hagati ya CNDD-FDD n'igihugu igifitiye akamaro Abarundi ari umugambwe gusumvya igihugu. No kuvuga ko rero ngo umukuru w'igihugu yizera ko Burundi bwopfa ariko CNDD-FDD ikaguma ihagaze, yamara ibi ni nko kurota uhagaze. Sinzi ko buca dutega amatwi Reverend Ndikuriyo canke ko Ndayishimiye azovyikorera. Ico ko CNDD-FDD itangisha intererano ku gahato no gucanishamwe abakristu n'Imana kwibwizwa rya gatatu ngo kirashobora kuvugisha abaziga inyungu z'umurengera muri CNDD-FDD. Ni mu gihe bamwe mu banyepolitike kandi nanone bazi ingendo y'umugambwe CNDD-FDD kuva ikiri umuhari gushika ibaye umugambwe mu mwaka w'2005, bo bavuga ko bakwiye guca nabo basohora itangazo ryo gukenguruka ivyo baneguwe. Ngaraho babeshewe naho bakabeshuza batarinze gusarara canke kuvugana gashavu. Abasenyeri Gatolika bazwi nk'icabwege kandi nivyo CNDD-FDD nabo ngo babakwiye guca berekana ukungene diplomasi yabo ihagaze neza nk'uko benshi mu bakurikiranira hafi vya politiki ubwabo babisigura. Sivyo gusa biriko biravugisha abantu benshi kuko hariko haravugwa nanone ingingo yafashwe muri leta, aho leta igiye kugarukana umwaka wa 10 ngariko n'ubundi impinga iracari ndende. Mu bijanye n'indero hari hahize imyaka myinshi cyane abakurikiranira hafi indero mu Burundi basemera ko ishure shingiro no kuvuga école fondamentale ryotunganywe gushasha bibaye ngombwa rigafutwa. Ababivuga bafatira ku kanovera k'ivyigwa katitutse ku rugero ruteye ubwoba, aho ubumenyi bw'abajeje ico gice no kuvuga cycle baba bafise ubumenyi buri munsi cyane y'ubwari bwitezwe. Mu kiganiro giherutse gutangwa na André Nduwimana asanzwe ari umuyobozi ajejwe inyigisho zo mu ishure shingiro gushika hasi, aherutse gutangaza ko leta ifise umugambi wo kugarukana umwaka w'10 kugarukana uwo mwaka ngo biri mu ntumbero yo gusubiza itoto ubumenyi muri ico gice ngo kuko vyagaragaye ko abanyeshure baramugwa baba bafise ubumenyi buteye isoni. Mu vyo uyu muyobozi yatanze ko turorero yarashimikiye cyane ku rugero rw'ubumenyi mu rurimi rw'igifaransa ruri hasi cyane bagiranije n'abanyeshure baho hambere baba bizuye umwaka w'10. Uyu muyobozi akavuga ko inyigisho nshasha zitegerezwa gutangurana n'umwaka w'indwi mu mwaka w'ishuri uza w'2026 umwaka w'2027 maze umwaka w'10 nawo utangura mu mwaka w'ishure mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'2027 umwaka w'2028. Benshi bakavuga ko ikiciyumviro cyari ciza ariko impinga ikiri ndende. Kugarukana umwaka w'10 ntawo vyanka ngo bisa na vyiza, ariko menshi bakibaza ko ari hamwe bari no kugumiza hirya myaka 3 igarukira mu mwaka w'9 taco vyokononye. Irya myaka 3 harya itunganijwe neza ngo ntaco buza abanyeshuri gutera imbere mu bumenyi. Iyo myaka ine rero bagira bagarukane ngari hamwe bo itegurira inyigisho z'ivyondo leta zisanga bisa nuko atara kimwe cahindutse. Abashakashatsi bakavuga ko mwisi urugero rw'ubumenyi ruguma rugabanuka uko imyaka ihera. No mu Burundi ukurunganwa rugenda rurakurikirana niko ubumenyi bugenda buragabanuka. Benshi barabizi rero ngo bica vyunyuka gusumba mu bindi bihugu kuko nta kuntu inyigisho ubwazo zisanzwe ziteguwe mu kajagari zofasha abazihawe. Ngo nta n'ubuzi ko kandi komisiyo itegura izo nyigisho iba ari umugwi w'ababishoboye canke bagenwa hisunzwe ivyo bari. Ari hamwe leta ngo yoheza gutunganya neza ivyigwa bizohabwa abaregwa, ubutegetsi ntibuzoce buryamira ngo bwahejeje ico bujejwe. Ngo ni vyiza ko leta itegura inama rukokoma y'indero abahinga bagasigurira ubutegetsi urutonde rw'ivyafutanije igisata c'indero. Inamba ziracari nyinshi kuko kugarukana umwaka w'10 n'ahari vyiza sivyo bizotuma abigisha baguma batakazi babihagarika. Eka ngo ntibizonatuma kandi abigisha badafise ubumenyi bukwiye baca bagira ubumenyi.
ngivyo ntibizogabanura ibitigiri vy'umurengera biri mu masomero nukuvuga ko hakiriho vyinshi vyo gusokora inyamba koko leta y'u Burundi ifise iryo ishaka. Gerege ningayitse aho abategetsi bakuru mu gihugu bahindurwaruka ko ukwiga taco bimaze ngo nayo niyo kunegura cane. Birabaje kubona uramutswe igihugu afadikanije n'utwara umugambwe uri ku butegetsi ari bo bafatiye mbere mu gutyoza ubumenyi butangirwa mu mashure. Bikaboneka ko abo bategetsi ngo babitumwa n'umutima mu byo kwanka abandi kuko bo nyene barize kandi muzosanga birya babivuga mu gihe abana babo barungiswe gusoma makaminuza meza kwisi imbere bagasomeshwa mu makori y'abavyeyi babamwe abo bategetsi bahenda ko kwiga ari ugutumwanya. Biragaragara ko ico gikogwa kigahise cyo kugaragaza guca intege ibibondo bazi ko atari ivyabo mu kubibwira ko kwiga bidafata iswa kirimo ukwikunda. Ngiyabo ibibondo vya Ndayishimiye na Reverend Ndikure bitaja kwishuri twemera ko ivyo bavuga baba babikuye ku mutima nkuko benshi mu basesanguzi mu vya politike ndetse kandi banagendanye n'aba bategetsi mu bitandukanye yo bakurugamba ndetse no mu butegetsi bwa politike ubwabo bigarukako. Nembwe kandi mu yandi makuru tugiye kugaruka ku bindi biriko biravugwa mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abo benshi bariko baragaruka ku kiganiro President Vice Ndayishimiye yatanze kuri radio na televiziyo vy'igihugu RTNB mu minsi iheze. Ngo umukuru w'igihugu arutse guha ikiganiro radio na televiziyo vy'igihugu kidasa na gato n'ibindi biganiro yagize mu minsi atanga ahandi. Hakaba hari ibiganiro yatanze ku mumenyesha makuru w'ikinyamakuru Yaga ndetse n'ibindi bimenyesha makuru bitandukanye cyane no ku Mukubito TV. Ikiganiro muri rusange cyase n'igari ubuzima bwe kuva kiri mu nda y'umuvyeyi we gushika uyu munsi ageze ahageze. Ndayishimiye yavuze ku buzima yakuriyemwo mu muryango ubabaye, ubuzima bwo ku ntebe y'ishure, ubuzima bwo mu gihe c'intambara hamwe n'ubuzima bayemo nk'umunyepolitike. Izi ngingo zose yazivuga zerekeza ku buzima bwe gusa. Bigasa nuko ngatacu yigeze avuga ku buzima bw'igihugu cyangwa ku banyagihugu. Iki kiganiro benshi bagafata ko gitangaje kuko ntaho gisana n'ibindi biganiro bikaze yaheruka gukorana n'ibindi binyamakuru. Ndayishimiye ngarazi ko iradio na televiziyo vy'igihugu bitacumvizwa cyane n'abene igihugu benshi kuri ubu. Ngivyo Ndayishimiye yagizemo iminsi bavyita gupanga akarere muri CNDD FDD. Inguvu ariko arashira mu biganiro vyiyaguye mu radio n'ibimenyesha makuru birerekana ko afisi yangiro ridasanzwe. Ndayishimiye yoba yaraharuye arabona neza ko ukwitoreza ikiringo ca kabiri bizokwakirwa nabi n'abarundi muri rusangi. Ibi rero bikabonekera mu kungene imisi 10 imbere yuko yigena kwitoreza ikiringo ca kabiri yabanje gukora ikiganiro ca mbere muri Yaga. Iki kinyamakuru yahereye ko yagicaguye kuko bizwi ko gihurumbirwa cyane n'ugwaruka. Nukuvuga ko mu gihe cyaba bameza biri gusa Ndayishimiye amaze guha ikiganiro ibinyamakuru 5. Twibutse ko yahereye muri Yaga akurikiza Jeune Afrique, Intumwa, Main Switch ndetse na radio na televiziyo vy'igihugu RTNB. Ku mbuga nyinshi bari bamaze igihe bibaza igituma Ndayishimiye adashaka gutangira ikiganiro mu radio na televiziyo vy'igihugu mu gihe bizwi ko iyo nsamirizi yamaze kwigarurirwa n'umugambwe wiwe. Ni kenshi kandi abantu benshi berekanye ko yinuba kubera ziko yumvirizwa n'abatamakazi gusa nkuko abatama bobo bumviriza BBC gahuza ku mugoroba canke isanganiro. Nikirime yamenya ngo murabona ko iyo radio yitwe y'igihugu asa nuhirukiye ko ngo niko katayihereko kandi arifatwa nk'imwegukira. Muri Yaga na Main Switch Ndayishimiye yashaka ko yigarura imitima yo gwaruka igifyo rusigaye ruhurumbira makuru aca ku mbuga hwaniro. Muri Jeune Afrique ho Ndayishimiye yashaka ko amakunga atahura ko ibintu vyose bivugwa ku Burundi no kuri we atari vyo. Muri Intumwa naho bikaboneka ko ubutumwa bwiwe hanini bwari bugenewe abanywanyi ba CNDD FDD. Nayo muri radio na televiziyo y'igihugu ho no ubutumwa bwari bugenewe abatamakazi n'abana boba biga mu mwaka ngo wakane kumanuka no muri maternelle. Bikagaragara ko yashaka ari abatamakazi bamenye ko Ndayishimiye agihari kugira ngo mu mwaka uza imbonera kure ziriko zirabacuranguza mu kubategeka aho bashira igikomo bazomenye ko batoye imwe Ndayishimiye nyene. Ndayishimiye ngarazi ko rero abatama bakazi bamuheruka mu myamamazo yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 nkuko abasesanguzi mu vya politike babigaruka ko. Muti rero ibi biganiro 5 vya Ndayishimiye amaze gukora vyakiriwe gute? Ibi biganiro 5 vy'urutavana ko Ndayishimiye ariko abitunganya mu gihe abarundi badatekanye mu mitima. Ikibazo cy'ubukene kiraserereje igihugu n'abanyagihugu ku rugero ruteye ubwoba. Ikibazo kiri mu byo Ndayishimiye yashimitse ko cyane muri ivyo biganiro 5 yatanze. Ikibazo cya politike n'umutekano biyumba navyo arabigarutse ko cyane bikaboneka ko yariko aragerageza guhumuriza abarundi.
ngo ni ibintu byiza cyane ko umukuru w'igihugu aganirira abanyagihugu arongoye kugira ngo bumve uko abona ibiba hanze, yongere kandi yerekane uko ategekanya kubikemura. Yamara inyishu ku bihanze Burundi zaramutaye kuba amazi, kuko ikiboneka nuko nawe yemanga ko ingorane zihari ariko ntiyerekane ico agiye gukora. Umukuru w'igihugu yumvikana mu mvugo nk'utagira inyishu, kuko hamwe ahamagara abarundi kwihangana kandi akerekana ko ibiriko biraba ari amakosa yakozwe n'abatwaye imbere yiwe adasize inyuma nkuru nziza. Hari n'ivyo aburira inyishu akavyekeka ku Rwanda, abakoroni, abo batavuga rumwe canke abamugwandiza indani muri CNDD-FDD. Mu biganiro bitanamaze gukora, umukuru w'igihugu ntigeze yerekana ikigiye guhinduka. Niyi mpamvu ituma ako kigoro Ndayishimiye yigeze ko kuganirira abarundi amasaha 10 mu mezi 2 kaba imfa gusa, kuko nta nyishu bumvisemwo. Muri ivyo biganiro byose Ndayishimiye ntigeze yerekana ico agiye gukora kugira ngo ivyankenerwa bibuze mu gihugu biboneke. Ntigeze kandi atanga ihumure ku biciro biriko biradugagira ku murindi uteye ubwoba. Ntigeze yerekana ico agiye gukora kugira amatora yo mu mwaka uza azoba amatora nyamatora. Ntigeze kandi yerekana ikigiye gukora kugira ngo abarundi bumve ko badashobora kunyuruzwa umwanya wari wo wose n'ibindi. Ikiboneka nk'ikimuraje ishinga ngo nuko yoshikira ikiringo ciwe ca kabiri gusa atantamamyizi mubangamiye. Ibibazo bihanze abanyagihugu ntashaka kuvyumva na gato. Ngo biratangaje ko rero kubona atahura ko ibihanze abarongoye bitamwerekeye. Ngira ngo benshi bari biki gihe ariko aradundagura amatoni y'ibiribwa afise muhira mu gusigura ingene ibiciro biduga ku isoko bitamwerekeye. Aha rero yaba yirengagije ko abarundi bazi ko ayo matoni ayarimisha mu makori yarishwe n'abanyarucari bashoye igitoke. Mu kiganiro yahaye radio na televiziyo by'igihugu yerekanye ukungene yakuze ajisha ibiziriko n'ukungene yari mu twibare. Yarerekanye kandi urugendo rwe ku ntebe y'ishuri mu bihe vy'amagume, ubuzima bwo ku rugamba, ukungene yashimanye n'umukenyezi wiwe n'ingene yahavuye agera aho ageze. Nta na kimwe umukuru w'igihugu ngo yavuze ko vyankenerwa vyabuze mu gihugu canke ku matora ariko yategurwa mu mwaka uza. Ngo burya bajya batamakazi bacumviriza radio na televiziyo y'igihugu ntava cyangwa bwose ngo ibibera mu gihugu ntavyo bazi. Burya ngo nuko atavyo amenya ibitageneza mu gihugu nta muntu numwe bidakora ko ku rugero rwiwe. Umukuru w'igihugu wenyene n'ubwiwe biramuhungabanya ku rugero rwiwe naho atasiga amenyo nk'abanyagihugu bato bato. Biramaze kuvuga ko bishika gasiba inama zibera kuri internet kubera umuvuduko wayo uri hasi mu Burundi. Yirirwa kandi no mu kazi ko kuduza uburyo asumisha kubera ibiciro biguma biduga ku isoko. Ngo rero bajya batamakazi yahaye ikiganiro kitageramo ikintu na kimwe mu bibaraje ishinga, ngo ntagire ngo baravyumvirije barabishima. Nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Murundi Libre, ngo nabo bacakire nkuko urwaruka rwateye ivyatsi ivyo yababwiye ku mugahwaniro. Ngivyo rero ivyo twatugiye kubageza ko murano makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Nane menshi turiko turabategura tugiye tubageze ko mu mwanya uri imbere vyose ntimuze gucikanwa. Mufite subscribe canke sabone niba mutarafyenda ko kugira ngo mutoja mucikanwa nayo dushikiriza no Mpuza TV. Imana iba hezagire.